nafashe umwanzuro uko ngiye kwiyahura n'ubwo igihe tujya ryaje ariko ndahashitse kandi mu Kajaga ipopotamu cyangwa imvubu ziratembera twarahuye n'imvubu nta ngorane kubera iki nakubwiye ngo nari mu ishuri ry'Imana ariko ijisho ry'Imana ryari kuri jewe ndagenda Shalom bakunzi ba televiziyo yacu ijambo ry'agakiza reka nizere ko meze neza aho murereye hose abagwaye cyangwa bari mu bibazo reka Imana ibirure cyangwa Imana ibaremeshe kuko Imana niyo muremyi w'ibihe ndetse n'umwanya uyu munsi ndi kumwe n'umukozi w'Imana ariko imbere yuko dutangura cyangwa abidondore reka ndamusabe amanza dusengere kugira ngo ibintu bize kugenda neza ndabaramukiye cyane tutaridondora reka dusenga Imana kuko Imana niyo byose Uwiteka Imana ishobora byose turagushimiye kuno munsi twabonye igitondo cyiza twabonye tuvyuka arabashi barangirije mu itiro ariko turashima izina ryawe kandi turasenze ngo ibikorwa byose ntahe jambo ry'Imana byo gucisha kwino televiziyo ijambo ry'agakiza TV utse kubana nacu kandi abantu bose bazokugurura iyi video bazokurikirana ikiganiro ubuzima bwabo bwo buhinduke kandi bazibafashwe turasengeye mu cameraman turasengeye mu journaliste twese turisengeye ubwiza bwawe izina ryawe nishigwe hejuru amen ndabaramukiye cyane mu izina rya Yesu nitwa Aaron Sengiyumva naratoranijwe beshi bakunda kwitwa ubatoranijwe n'Imana niryo n'izina Imana yampaye ndi mu bihe bibi bigoye gishuro ry'Imana rero ndashima Imana ko narirangije bumeze neza ndashima Imana kandi gituma narirangije nuko ama televiziyo ama radio menshi atandukanye bariko baraza kugira ngo ntange intahe y'ibyo naciyemo ibyo Imana yakishijemo no cyambe navuga ishuri ry'Imana rirababaje Imana imera nk'igutaye ariko nk'igutaye complètement ni kugira ngo ibirike yaguhingura hari indirimbo yo kandi kivuga ngo mvugutira uncure inkamba zimvemo kandi abantu baca mu ishuri ry'Imana n'abantu Imana ibigomba kuzeza amabanga menshi abantu baca mu ishuri ry'Imana n'abantu Imana ibigomba gushikana kure cyane Imana ishimwe rero nanjye ishuri ry'Imana rakiyemo niyo mpamvu mwaje kugira ngo dukore kino kiganiro afise ntaho nka ama episode ariko amwe nagenda yatanga ku ma televiziyo atandukanye ariko Imana ishimwe reka ngaha ku televiziyo yanyu ijambo ry'agakiza TV ducishe ko tuvuge muri bimwe Imana ducishije mu kugira ngo dushobore gushika aha tugeze nari nsanzwe ndi mukizwa navukiye muri Panecote ariko bari babana ngaha mu gisagara mwebwe mumenyereye baryoherwa canke bakunda ivy'isi kandi ndi mukizwa ariko hamwe n'ivyo Imana iranyiyereka kuko yabwiye Yeremiya ati Yeremiya ukiri mu rusoro mu nda kwa mama wawe ari ndakuzi nanje Imana yari inzi yantoranije kuko Imana itoranya umuntu akiri urusoro mu nda kwa mama wiwe rero ndashima Imana ko yantoranije nkacishura guca mu byo naciyemwo kugira ngo ibyo nzovuga byumve na benshi ibyo nzovuga bizifasha abantu batandukanye kuko nsuye inyuma gatoya izi ntahe n'ubutumwa bwiza nkanga bwarafashije abantu benshi abantu barakijijwe abantu barihanye abantu barahinduriwe bihe kubwo ijambo ry'Imana cyangwa kubwo intahe rero mu ntahe nyinshi naciyemo ndibuka harahoze imyaka nk'itandatu narasenga nahuye n'ibibazo hari ibyo nako ndakora dukorana n'umuntu umwe atari ntabwo yari mu Burundi rero arambesha amafaranga yose cyarahera nasenga bisanzwe
hanyuma ndiko ndasenga ibintu byose bica birahera. icyo gihe nk'ari bwabo watoranije none nasanze natoranije ko gutoranwa umuntu atoranwa akiri mu nda kwa mama wiwe ariko atangura kubimenya neza ari uko yinjiye muri ibyo bihe. nk'ari bwabimenye oya sinabwo bimenye ariko narasenga bisanzwe nkaho ko abandi basenga mu ntege nke. Hanyuma ndabibamwo nza kubona ko ibintu bibaye nabi, ibintu byose nari mfise, amafaranga yose nari mfise birakwama. donc wagiye gutangura gusenga cyane ari uko uguye hasi cyane ubuzima bwawe buhindutse? Nagiye gusenga cyane kwiyegurira Imana. Nasije nasenga kugira ngo ndabe ko ibyo bintu nabivamo ariko kumbe ryari ishure ry'Imana riza kumfasha kugira ngo nshike mu masezerano y'Imana. Ibintu byose birahera, amafaranga nayo mfise amafaranga atari make arakwama, abagenzi barampeba, n'uwo muntu turakorana ibyo by'akazi byose birakwama. Imbere yuko bikwama ubuzima bwawe bwari bwifashe gute? Imbere yuko ibyo bikwama ubuzima bwanjye bwari bumeze neza, nta kibazo nari mfise kuko byose narabironka, ariko imbere ibyo bimaze kuba ibintu byose byose bipararangana. Nari mfise n'ibyo nakora byose bya birapararangana, ariko ndashimira Imana ko Imana yabanye nanje. Harageze igihe je ndi umunyagisagara ariko narabaye ruguru bivanye n'intambara. Navukiye ngaha i Bujumbura ariko ncanja ruguru bivanye n'intambara yahitanye umuryango papa wanje. Hanyuma maze gushirwa n'ivyo bihe bitari byiza, naciye mpura n'ibibazo mburahomba aha mu gisagara ca Bujumbura. Entreta ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu makatiye yose nta muntu mfise, tutazinanye, abagenzi ni benshi kuko urumva ndo ngaha hafi abantu turazinanye n'abantu batari bake. Ariko n'ico gihe navuze ko yagiye ishure ry'Imana, harageze igihe abantu bose banzinukwa. Ataki na kimwe nabakoreye, benshi bari abagenzi, bamwe no kubafasha n'abafasha kubijyanye n'amafaranga n'uburyo. Ndabituye ati mwashobora kumfasha iki? Bakaca bavuga ngo ahubwo wowe niwe dufashe. Ariko rero kubera Imana nta na hamwe igukeneye itogucisha, nta na hamwe itogucisha mu kugira ngo ube igikoresho cyayo ukiyihimbara kugira ngo ushobore gufasha imitima ya benshi. Rero baranyanka ntangura gusenga. Rero ntangura gusenga, ndibuka ko nasenze nk'umuntu agiye pfejo gusenga hamwe, ndiko ndasenga abantu bavuga ngo nasaze. Ndasenga hamwe nava mu Kajaga nja mu Carama senga, kandi aho nagenda n'amaguru, umva ibihe byahindutse, biraba byahindutse, ngenda n'amaguru, ngenda ndasenga gushika mu majambo yo mu Kirundi ahera, nk'umuntu yaranzaniye gusenga mu ndimi, sanga natangiye kumva ndiko ndasenga mu ndimi. Imana ishimwe cyane rero ko yamfashije, abenshi baravyiga byo gusenga mu ndimi, ariko byo muhumira niba yanyigishije, kubera urabona ko amasaha 12 uri kurasenga amajambo ahera, ntangwa gusenga mu ndimi. Rero ndashima Imana ko yanyigishije ko kwanza gusenga, kuko kuva mu ntango nasenga reja nasenga ibintu bisanzwe, ariko kubera Imana ishoboye byose yarabinyigishije. Rero intahe imwe mu byo naciyemo, ndibuka nabuza homba, barampaye akantu zenya muri katine, bampaye ahantu ushobora kuba akazu atasima karimwo k'ivyondo. Hanyuma ako kazu bakampaye hari mu Kajaga yewe, kubera abantu bose bari nako kose bakampaye banyanse, abantu ataki na kimwe, atani cyaha, atani ngorane, bavuga ngo wewe ntidukeneye candakabamwo. Hanyuma icyagiye kubabaza cyane nuko ako kazu imvura iguye, ore yuko yoca muri kanevu, ayo mazi yose yahereye muri ako kazu.
jewe nashitseho nko saa 5 z'ijoro, hanyuma maze nshikaho ndushe, iyo nari mvuye merewe nabi n'inzara kuko nari mfise inzara itari nke. Hanyuma mpejeje niho naciye nshika aho hantu hari n'ibintu myinshi, urabona hariya mu Kajaga hafi ya Tanganyika hari n'ibintu myinshi. Hanyuma mpejeje nko saa 6 ndasenga ndaryama n'uburuhe bwinshi, hama imvura iciragwa, amazi yose yari gutemba mu rupangu aca yinjira muri ako kazu. Mpejeje yumvira qu'est-ce qui s'est passé, kumbe amazi yose yinjiye, nca nimba ko nigeze ko kaka. Hanyuma nje kuraba nsanga amazi yose yinjiye, ndumva kese ibintu byabaye ko yumva shobora gukangura abandi bamwe mu rupangu ko benshi bari abayisilamu, abandi bari abakirisu bato mutarashika ku rwego. Hanyuma hari nko saa 8 nca ndabireka, ndamugeje nihindukije gutya numva imatera yuzuye amazi, kumbe amazi yose iyo mvura yinjiye muri ako kumba. Kubera nari ndushe n'imibu myinshi mbabaye cyane, niho naciye nsohoka nicara ahantu karakabuye, nca nimvira ibintu ndikunda cyane. Abona ko ndi umuntu w'umugabo, naciye numva n'amaso zakorotse, ariko nca numva ijwi ry'Imana rivuga ngo ibi byose uriko uracamo nje ndiko ndabigucishamo. Kandi ndira rero naciye numva ati none iri jwi ko riza jewe ndarushe meze nabi. Niho naciye afata umwanzuro, iyo matera kari kuzuye amazi ni kugatora, kwicara ko ntaho nafise inda nari kuja cyangenda ntugiye kuri Tanganyika, sinzi abazi kuri Big Runway hariho ambakema utuntu wicara ko uraba kuri Tanganyika. None nafashe umwanzuro uko ngiye kwiyahura n'ubwiye tujya ryaje, ariko ndahashitse kandi mu Kajaga ipopotamu cyangwa imvubu ziratembera, twarahuye n'imvubu nta ngorane. Kubera iki nakubwiye ngo nari mu isho ry'Imana, ariko ijisho ry'Imana ryari kuri jewe. Ndagenda ndashika nca nicara kuri iyo ambakema, niyumvira kwitera mu mazi kuko Tanganyika naho ndayoga. Ati none bijya gushika gute kugira ngo amazi antware? Niko ndavyumvira gutyo, ari mu saa 9 ari nusu gutyo. Uwo munsi imvura yagwa, uwo munsi imvura n'igijoro nyine imvura yagwa. Nagiye mu mvura, hanyuma ndashika imvura kirahera, yicaye kuri muzenya itiro cyarantwara, sanga ngiye gukanguka 11:30 mbona bajya abantu bava ku kureba bariko baraza, ndavyaye nje kwiyahura bica biba bibi heze, ntivyabaye muri make. Rero nshima Imana ko ibyo byose Imana yanciyemo byarangiye, byari ishure ry'Imana. Navuze ko ari ama episode byinshi ndavuga, ariko fendofe ibyo byose byararangiye. Ntangwa kuvuga Imana, ntangwa kuntumira amashinga atandukanye, iyo mvuze ubutumwa abantu bagafashwa. Ariko gatoya ndiko ndava n'iryo shure, sinzi ahantu bantumiye mu Rumonge, bamaze kuntumira ntaho nari nzi, kandi mu Rumonge ntaho nari menyereye. Uwo muntu ambwiye ngo uzoze kutubwira ubutumwa, nkoresha n'amafaranga y'uwanje, kuko kenshi jewe ibikorwa by'Imana nkoresha uburyo bw'iwanje, kuko benshi sinkunda kubagora, kuko abakizwa benshi muri kino gihe barahahamutse kuvya abantu babakozi b'Imana bakuramwe amafaranga, ariko byo nkoresha amafaranga y'uwanje. Hanyuma rero ntegeje arantumako, ndiko ndagenda mu barabara, sinzi ko kugenda mu Rumonge narabuze uburyo nogera n'imodoka baca bampeka kuri moto, cyo tugenda turi babiri. Sinanzi ko imoto bashobora gutwara abantu babiri n'imoto. Hanyuma ndagenda ngiye tuca tugira accident, ariko tuko turagenda ko bwari bwije, umumotari acashira mu gite cyinshi, imoto n'imodoka n'agakinga bica birahurira hamwe. Ariko je numva ijwi rimba yumva accident. Tutarashika kuri accident
nca ndataruka imoto ko je nari inyuma uwundi ari imbere nca ndataruka imoto iriko iragenda hama ntarutse cyangwa nkariya nca ndatarika nkariya hanyuma abo bantu twari kumwe umva nataye ubwenge ariko numva ijwi rimbwira ngo haguruka nantreta igihe jwe ndabyumvise hari haje abantu benshi urabona haje umuntu yagize accident hari haje abantu benshi bagira abantu hawa telefone niko ndagenderako kugira nshika aho hantu numva abantu baje hanyuma nje ndabyuka aha kujisho hari hameze nk'abyimba kubera umuntu twica n'umutama yanduduye hanyuma mvyutse nsanga amaraso arajengeka yari bantu twari kumwe motare ikinga wagakinga n'uwo muntu twari tuhekanye imodoka yo yagiye kera nkubyuka numva juri mbya ati iki gitero c'icanganye cyariko kiromera wewe kubera iki ugiye kuvuga ubutumwa hanyuma mpujije mbona wa mutama twari kumwe kuguru nibaza ko nuko ntabwo ndamunzi kuko abantu barugo ntabwo narimenyereye mbona ukuguru kwavuyeko umumotari ibi byose byavuyeko amaraso niyo kajejeta mu barabara baca baza kubatora barambaza wewe ntugende kwa muganga numva ijwi rivuga ati reka bandanye nshafata iyindi moto ngenda ndabaye cyane hama nshitse numva ko ari Imana yandokoye ko benshi ndibaza ko ari abatakiri bazima nuko tabona ari inzi hama nshitse aho hantu nagenda kuri adresse numviriza audio tasubiye inyuma ni nk'iki Bujumbura hari umuntu w'umumotari bajya abantu bagenda ku mamoto ndiko numviriza audio agomba kumpafura telefone ariko Imana irakinga hama nshitse mu Rumonge Imana ikora ibitangaza mu Rumonge abantu bari mu Rumonge since kuvuga ngo niho honyene ariko hari abantu b'abapfumu hari abantu bakoresha ibintu by'intazi ariko Imana ingirira neza ndiko ndavuga ubutumwa ndababwira ati nagize accident ndiko ndavuga ubutumwa haraboneka abantu bajya baguruka bitwa bajya bagenda mu ijoro haraboneka n'abantu b'abapfumu haraboneka n'abantu bajya bica abantu barambwira avuga ati twe twarisha abantu twago mu dusengere abantu benshi barakizwa abantu bari mu byaha bitandukanye ca ndiruka ya accident yaba nuko aba bantu kuko ni isi y'imwemu abadayimoni barabona umukozi w'Imana ko umukozi w'Imana kuri barabona yuko uyu muntu ari byo yigishwa n'inzara muri make ko navuga baramenya ko uyu muntu yatoranijwe n'Imana rero abantu barakizwa hacaramo umuntu avuga ngo mubari mugo ruhara yaksida ko yararimo kugira ngo sinshobore gushikana ubutumwa bwiza aho hantu ico gihe akivuga ko yararimo yumvise gute doje nta kuko Imana yandokoye naho hantu hari habyimbye uko nagwanira mvuga ntihatse habyimboka akivuga je naramuhariye kuko ntabwo yari afise imbaraga byose z'abadayimoni ariko cyanejeje nuko bakijijwe uko bakijijwe jambo ry'Imana ryamuhinduye ibyo nibyo nashobora kuvuga ndashima Imana rero ko ivyo byose yabindenganije ndashima Imana ko abantu benshi bafashijwe iyo nsenze abantu barafashwa yamvuze ubutumwa abantu barafashwa ku maradiyo abantu barafashwa kuri aya mateleviziyo yanyu atandukanye abantu barafashwa ariko icyo ikishimisha cyane nuko habamo abakira umwami Yesu kuko icyo ni ikintu cya mbere mparanira kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Daniyeli ngo abazoshikana benshi kugororoka bazokwaka nk'inyenyeri ibyo byose naciyemwo Imana yabanye nanje abantu benshi bakijijwe ndafise igitigi cy'abantu barenga 100 bakijijwe bamwe ndabashira mu mashengero atandukanye Imana ibihere bw'icubahiro inta yanje yariyo sinzi ko ari ibintu ufise nk'ikibazo wombaza Imana baho mugisha waciye muri byinshi byiza ndetse na bibi niriyo tandukaniro riri hagati yawe wakijijwe nawe wakera itandukaniro riri hagati jewe wakera ni wakijijwe icya mbere ndakunda Imana icya kabiri nabaye igikoresho c'Imana bituma ibyo mvuga bijya guhindura abantu batari bake naha bazohinduka kera narasenga bisanzwe navuze kandi hari ibintu narandekuriwe gukora ariko ubu ntabirekuriwe
kera nagenda ahantu hariho hose ariko sinjye hariho hose simvuga uko ariko kose sinkora uko ariko kose wanashaka nitaba imanza zarizo zose nibyo nibyo ntushobora kuvuga kugira ngo ube umunyenkomezi uri we uno munsi yego imana iyo byose kandi igufasha gusa nka wewe hariho uruhara wagize ni ikihe kintu wakoze cyatumye ugera aho ugeze uwo munsi ikintu cya mbere nakoze cyangwa cyofasha n'abandi bwa mbere nabaye mu ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana niryo byose ijambo ry'Imana niryo ritanga inkomezi haramaze kuba muri ibyo byose naciye mba mu gusenga Imana narasenze Imana kandi gusenga niko kugurura inzira gusenga niko gutanga inkomezi kuko navuga ngo mu buryo bw'umubiri iyo umuntu atahema ntaba ari muzima no mu buryo bw'impemu iyo umuntu yaba umukristo cyangwa umukristo adahema bito adasenga inkono yiwe yarapfuye rero birasaba ko umuntu asenga nanjye mu byo byose kugira nshike kuri ubushobozi nari mfise pour le moment nuko nasenze uwo dukunde ukadusomera muri Yesaya 43:18 turasoma mu izina rya Yesu ahubwo Imana nguhezagiye kumbe wari mu mpemu ijambo ry'Imana mukimbara yuko umuzoza nina yose nka revelation rero sinana nateguye kurivuga urumva wuce ubimbarira ati mwoye kwiruka ibya mbere kandi mwiyumvire bya kera ehengera nkora ikintu gisha ko bigira gisike ubu mbega ntimujye kimenya nzoca inzira mu bugaragwa ntimbeshe inzuzi ahagadutse amen kubera urumva nta nigena nakubwiye ngo urivuge ariko nari yose ko na revelation kuko kenshi jewe gutegura ndategura ariko kenshi ntumira abantu majambo ubu rero umuhanuzi Yesaya ariko arahanura abantu rero ijambo rivuga y'Imana rivuga ngo twoye kwibuka ibya kera rero hari ibintu byinshi abantu bacamo bya kera nk'ibyo nabayemo ariko iyo Imana ihinduye amateka icinzira ahantu hatari inzira muri bako yacinzira aho hantu nagiye niyahuye ariko bugaragwa aho hantu nari ngiye kugira accident Imana icinzira ahatari inzira murumva ko gusinda imoto ikiragenda ntabwo ari imbaraga z'uwanje umuntu wese arabyumvira n'ibintu bidashoboka umuntu wese arabyumvira koko ibintu bidashoboka ko nanje byarantangaje cyangwa byarantunguye kuko nisanze nasinde atleta abantu basinde hari kibuye nisanze nka 20 metre ntarashira ku mutwe kugira ngo narinzi yuko umutwe wasandade rero njya baravuga ngo twoye kwibuka ivya kera kandi ijambo ry'Imana n'ubuvugishwa nk'iri jambo ry'Imana n'ubuvugishwa buza guhindura umuntu ariko aradukurikirana guhindura nawe warizanye kuko Imana ivugira mu ijambo kandi Imana nimba yavuze ngo hako ijambo nivugiye hovako akana gatoya ijuru n'isi byo kugwaho nimba Imana ivuze ngo ehengera nk'iki kintu gishasha nuko ku muntu ariko aradukurikirana nuko kuri wewe yazanye ijambo cyangwa ujya mu cameraman hari ikintu gishasha Imana ishobora kurema kubw'intahe no kubw'umuntu ariko aracamo kuko Imana icishije ahantu hatagira inzira nuko iba igomba kwitwa Imana rero yitwa Imana ego iguma yitwa Imana ariko hari ikintu Imana irema kugira ngo ishobore guhindura ivyase guhinduka kugira ngo n'abantu bari bakoze kera bavuga ati hariho Imana ishoboye byose kugira ngo n'abantu bahora bakwitiranya bavuga ngo wa muntu yarahuye n'Imana hari abantu benshi bivanye no kino gihe cya none abakizwa basenga ni benshi ariko ibigaragara yuko basenze cyane imirimo cyane ibikorwa byo gusenga kwabo bitagaragara ariko ndasenga Imana umuntu wese akurikirana ino televiziyo Imana imusobanurire imuremere ikintu kizotuma Imana ari ivuga mu gishingo ciwe cyuko yavuga kuko abasenga ni benshi abariko babigize diri ni benshi ariko Imana ikuremere intahe izotuma uvuga ivuga kurusha uko wavuga Yesaya yavuze ngo ngira nkora ikintu gishasha
ngira nkora ikintu gishasha kizotuma gitangaza abantu. Imana ibikora ikintu gishasha, abumvise intahe, Imana ibahe umugisha. reka ndagushimire nongera nsaba Uwiteka Mana yacu aguhezagirane natwe. Amen. Nimero zanjye ni 61 57 25 51 61 57 55 Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi bakorera ikintu gishasha, kandi aho mubona tanzira Imana ihaca inzira, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen.